ebyo bino by'obwicanyi bavuga. So FPR ezi neza abicanyi bali mu nterahamwe kubera barakoranaga. Ekyo n'ekyambere. Bali bahuriye ku mugambi, babafashije kugira ku cyo bashakaga. FPR etakuwira perezida w'interahamwe uko yagiye ko bamushaka. Wali orabona bavuga ko bamushaka. Wali orabona bamushije kuri liste y'abantu bashakishwa. Nta bantu bali bakomeye mu nterahamwe bakorana na leta sasa hivi. Ubu bavuzeho bakwica. Kagame yakwica kuvuga ku bantu bamwe b'interahamwe ziriya zakoranaga n'interahamwe za RPF, za RPA. Ubavuze sasa hivi Kagame yakwica. So ibi bintu byo kuvuga ngo bali bamuzi neba koko yabikoze bagombe kuba babiziranye bali bamuzi kubera buri abantu batanu kuri seriri bari muri FPR bari mu nterahamwe batumwe na FPR kandi bakacimbagura abantu. Wowe ubona hari abicanyi FPR etazi kandi bari hamwe. Bindi bagoreka amateka bakababesha ngo jenoside y'abatutsi n'ibiki. Ebyo ni ibintu bya politiki dafite aho wihuriye. Tushaka ukuri abantu bakoze amarorerwa bayabazwe bose apana bamwe. Murakoze. Yabajya bagwaniye umugambwe iprona bose. Murabona aho yavukiye sindinda kubisubiramwo naho yapfiriye. Rero uwo igihe Rwagasore bamugiriye umushikirangoma wa mbere w'u Burundi nawe yari cegera ciwe ajerwe iby'ubutunzi n'intwaro. Hanyuma mu mwaka w'1961 nyine bagandaguye umuganwa Rudoviko Rwagasore, nawe bari bazi ko baca musubira ko cyari cegera ciwe kandi yari umuntu w'incabwenge n'amadisikuru yayandika. Hanyuma siko byagenze kuko byakiye hazamo ibindi bintu byinshi by'urudubi, baca bagena umukwe w'umwami ari we cyaba umuhigwa Andre, ari we cyaba umushikirangoma wa mbere asubiriye Rwagasore kuko yari umukwe w'umwami, yari afise umukobwa no bakiriho Rosa Paul Iribagiza. Ivyo byarababaje abantu benshi bari mu mugambwe iprona kuko Andre Muhigwa ubwa mbere ntiyari umuporona, yagiye kuja kuba umuporona kubera agiye arongoye umwana w'umwami abaye umukwe w'umwami. Ivyo bari bibaza ko ari ngenda ndumwe ntibamushyiraho. Mugabo kubera yari umuntu nyene kumbure amabanga atashoboye, mu 1963 baciye bamuhindura Muhigwa Ndereya baca bashyira ngenda ndumwe aho umushikirangoma asubiriye Muhigwa. Mugabo hari abamugwanya nawo bavuye yavuze induru acara biheba. Igihe abiheba no gusezera umwami ntiyamusezeye, yarahevye abwira abo bakorana abashikiranganje ati genda hevye sinzi umushikirangoma. Aca afata imodoka yiwe aridugira ikanyinya. Umwami yamaze iminsi 3 amurondera, aramuhamagara ati je singaruka waranse kushigikira mu gikorwa ndiko ndakora, siyo nabihevye kandi singaruka ni Bujumbura. Barinze kumutuma ko icyo bita conseil supérieur du pays. Nibaza ko ubu twaba tukita nk'inama nkuru y'igihugu. Hama bamwumvishije aramanuka. Mugabo nahone amanutse yakoze amezi 2 gusa cyasubiza. Baciye bashyiraho abandi banyamoya, bashyiraho abandi nawe irabankira. Umwami acarasubira musenga kugira ngo amwemere ko asubira gutwara. Acasubira kumugena kandi asubira kumushikirangoma wa mbere mu mwaka w'1935. Hanyuma amaze kumugena yatanguye kumugena mu mpera mu 12/1934 aja gushinga leta itariki 15 z'ukwezi kwa 0 mwaka w'1935. Kera rero amadekre kubera ugutuma tumanako ntivyari biteye imbere, inkuru yamenyekanira gusa hariya kuri radio nkuru y'igihugu. Icyo gihe bayita radio y'igihugu. Ayimenyeje saa 6 hariho ibintu byari byamaze kuza muri Prona, hari amaze kuba kimwe mu Kirundi bitangwa amababa, yarasanzwe ari muri L
y'abantu bita les Moronvia. Moronvia c'était un courant progressiste, pro-capitaliste. Hanyuma hariho abandi nabo bitwa aba Casablanca bari aba pro-socialiste, les communistes. Abo nabo bari barongowe n'uwitwa Zeno Nicayenzi. Ubu nawo umugwi wa Moronvia urongowe n'umugabo yitwa Tadesi Ryumusi, ari nawe mukuru n'amashinga amateka wa mbere yabaye ngaha mu Burundi. Icyo gihe rero abo muri Casablanca barimo ba Zeno barongowe na Zeno Nicayenzi ubu yarungiye muri Canada, baciye bagira imyiyerekano guhera igihe cy'isaha 10 gushika saa 12 biyamiriza umushikirangoma wa mbere ngenda ndumwe na leta bashizeho basaba ko umwami yo yifuta. Igihe cy'isaha 2:30 avuye kwibarutsa umugore we yari yabyariye hajya muri clinique, niho baciye amurasa agiye kurira imodoka. Kera aha mubona abategetsi n'abaganwa mutaho bagenda bafise abasoda benshi. Kera umushikiranganje agenda ari we wenyine yitwara, batwara amavewu. Amatohoza yabaye bavuze ko yishwe n'umunyarwanda yitwa Muyenzi Gonzalve Alois. Uwo nawe akaba yakora muri ambasade y'Abanyamerika, akaba yakoresheje ingoho y'umukuru w'abaroberi b'Abanyarwanda biyita Inkotanyi. Akaba yitwa François Rukeba, yaba muri quartier de Mugagara. Amaze kugandagurwa baciye baza mushingura ngaha itariki 24 z'ukwezi kwa Ntwarante mwaka wa 1935. Inama ishinga amateka yari yiganziwemo n'abaporona, nawe yari umuporona, yaciye imugira incungu ya demokrasi